Imikangara 9 yize ivyo gukina ibikino bica ku nsamirizi n'imbonesha kure, 4 yize ivy'ubuhinga bwa none informatique, 4 yize ivyo kwitunganiriza imigambi, n'6 yize ivyo kumenyesha amakuru. Niyo yarayironkejwe ingaragaza bumenyi n'ishirahamwe bimenye Burundi Communication Center kuri uyu w'Imana igenekerezo rya 19 Ruhuma umwaka wa 2023 muri komine Mubimbi ntara ya Bujumbura. Symforie Banciriye iminsi umuhanuzi wa Buramatari ajejwe imibano yarashimiye iryo shirahamwe kuko ririko ryerekana ivyamwa mu ntara. Abantu rero batazi ubwenge n'abantu bagowe kandi bagoye no kugira ico umuntu avamwo intango y'iterambere n'ubumenyi. Ishyirahamwe rero bimenye, ishyirahamwe numva ataho yofatira mu gitera intege mu ntara ya Bujumbura, kuko twebwe amashyirahamwe iyo turiko turatega ugutwi turafise ahantu dukunda gutandukanira nayo mu vyamwa mu bikorwa. Hari amashyirahamwe uzokumva mu mazina ukumva mu vyaya amashyirahamwe birakomeye mugabo ugenda kuraba ivyamwa ukabura. Ishyirahamwe rero bimenye urabona ko ivyamwa birahari. Ico gituma rero hamwe tubashimira mutavamo cyangwa uvuga ngo kumbure ngo kwabaye ngo habaye ikimenyane canke ngo sinzi oya bifise ifatiro. Tendenzi Gamasabo asanzwe aserukira imbere y'amategeko iryo shirahamwe ku rwego rw'igihugu yarayibukije imvo n'imvano y'ivuka rya bimenye. Naco bitwaye ishirahamwe rero bimenye Burundi Communication Center ingene ryavutse, twabanje kuraba igihugu cy'u Burundi kahise kacu. Benshi kahise murakazi noneho umwe wese afise kera hiwe, kera hanyu benshi bovuga 1993 sivyo? Sibo mwovuga kera yica benshi muri mwebwe bahunga n'abahetse ndavye imyaka muri ku bisigura ko mwumvise gusa ngo yishwe ntimuzi ico yiciwe, kandi benshi usanga babimenyeye muri bimenye. Ariko siko yarabaye wa mbere tubuze mu Burundi, kubera kera intwari nk'abandadaye baricwa ugasanga abarundi bose barabizize. Hari abaca bicwa mu nyuma, abandi bagahunga, abandi bagata amashuri bitumwe n'uko ico kintu cabaye. Uravye rero muri kahise ugaca usanga ico kintu categuye umuntu umwe canke abantu badashika 10. Ibaze rero abantu badashika 10 bagaca bakwegera abarundi imiliyoni 12. Murumva ko baba badusumbije ubwenge kandi ari bake. Ubwenge rero badusumvya nuko tutaba tuzi ingene babipanga, kuko vyose birapangwa, ikibi kirapangwa n'iciza kigapangwa. Turetse rero abapanga ibibi bagume ku kivi bonyene, naho abapanga ivyiza bo benshi bazokwama bazira ikibi capanzwe n'abantu bake, mu gihe mutazi ingene bagipanze hanyuma ngo mukiburizemwo. Yarago mwese murabizi, umuntu ariko akora ikibi ukamubona ataragiheza canke ataragikora aca agiheba, siko bimeze? Burya ugiye kwiba ahantu utarabishira kwino ukabona barakubonye urabitwara. Ico rero nico catumye twiyumvira gushiraho iri shirahamwe catwere tukita bimenye naco bitwaye. Yarabandanije amenyesha imisozi umurundi wese yo kwicarako kugira atere imbere, iyo nayo akaba ari umusozi wa politike, uw'idini, ubutunzi, indero, umuryango n'utugenegene. Yaramenyesheje kandi ko bagiye gushira imbere umugambi wo gushinga insamirizi y'iryo shirahamwe. Haba imvukira za komine Mubimbi, abaronkeje ingaragaza bumenyi canke musitanteri wa komine Mubimbi barashimye imigambi yabimenye, bongera bahamagarira ugwaruka n'abakuze bavyifuza kwitabira inyigisho z'iryo shirahamwe kugira biteze imbere. Radio Television RTBB Nibyiza ry'Uburundi bwiza.